Shetani rero aca rero aragenda kwa Yohana aramubaza ati gaharya bimwe wahora uvuga harya vyari biki ukaja imbere y'abantu ukava ngo hari ubushobozi azohavaza haryaga ndubona ko wihenze harya ndubona ko wisutse bamuza muri itonda mu vyo muvuga aramubarira ati none ari hehe akaba ari we ukaba ugorewe muri aka gasho yoba ari we ukaba ugorewe muri aka gasho kwa Herode naho yote kukurongoye mu bikorwa mw'izina rya Yesu ukwiye kuba maso ukamenya igihe turimwo mw'izina rya Yesu ko ari igihe Shetani yatoye kugira ngo abantu bazazanirwe bakora ivyo batategerezwa gukora abantu bagarariza Imana. Inkuru rero ikishikira uwundi mukozi w'Imana yarushe. Umukozi w'Imana yarushe, yari yararushe ava mu vy'Imana vya mbere aca yifatanya n'ibitari vyo, aca yemeranya n'abataribo, aca yinjira yifatanya yinjira muri systeme y'ico gihe arifatanya n'ibitari vyo, ivyo abarondera ibigirwamana n'abasenga ibitari vyo ararekerana. Amena. Amaze kurekerana Imana iramureka, Imana ica yitumira irafise abandi bakozi. Bene data nagira ndababarire ntimuze mutangare imyaka hariho abantu bazazaniwe bavuye muri ya ntumbero ya mbere. 11 ku murongo wa 2 haravuga ngo Yesu umubatizi atuma kuri Yohana umubatizi atuma kuri Yesu. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ivyo Kristo akora, atuma abigishwa biwe kumubaza ati mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twiteguye uwundi? Yesu arabishura ati nimugende mubarire Yohana ivyo mwumva n'ivyo mubona. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hahigwa uw'ivyanje bitazositaza. Reka turirimba akaririmbo k'224 mu Kirundi. Wasize icubahiro ciwawe hamwe waza mw'isi Yesu, masabo mw'isi bakwimahuba mukuvuka kwawe kwera. Ngwino mu mutima wanje ndaguhaya uba mwami. Ngwino mu mutima wanje ndaguhaya uba mwami. Abamarayika baririmbye mwami Yesu ko wimitswe, ariko mwami ruganza vyose waricishije bugufi. Ngwino mu mutima wanje ndaguhaya uba mwami. Ngwino
wanje ndaguhaya uba mwami ibiguruka bifise ivyari n'imbwebwe ziri n'imyobo weho mwana w'umuntu wabuze awurambika umusaya ngwino mu mutima wanje ndaguha yauba mwami ngwino mu mutima wanje ndaguha yauba mwami wazanye mw'isi ijambo rizima ryo gukiza abana bawe maze baragukengera cane bakubamba ku giti ngwino mu mutima wanje nizeye uwo musaraba ngwino mu mutima wanje nizeye uwo musaraba aho mw'ijuru bazoririmba aho uzozira kunesha zumva ijwi ryawe ribwira riti ndaguhaya uba nawe nzonezerwa mu mutima niwatsukama 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 abo mw'ijuru bazoririmba aho uzozira kunesha nzumva ijwi ryawe ribwira riti ndaguhaya uba nawe nzonezerwa mu
mutima niwazuka mamagara zonezerwa mu mutima niwazuka mamagara zonezerwa mu mutima niwazuka mamagara zonezerwa mu mutima niwazuka mamagara. Mana Data twese uri mw'ijuru, urakoze cyane mwami Yesu, turagushimiye, turanezererewe mwami Imana uri mw'ijuru k'uyu musozi wawe, aho uri kuravuganira mwami Imana n'ishengero ryawe. Turanezerewe kubona ingene uri kurashitsa mwami amasezerano, kubona ingene uri kurashitsa mwami Imana ivyo wavuze. Haleluya, urakoze ku bwiza bwawe buri mu bantu bawe, urakoze ku ihema ryawe ritwikiriye abantu bawe, urakoze ku gicu c'ubwiza kiri kumwe n'ishengero ryawe. Urakoze mwami Yesu, nubihererwe icubahiro. Niwe wasezeranye ko utazotureka twenyene, niwe wasezeranye ko dukoranye nk'uku uzoba hagati muri twebwe, ukiyerekana, ukavuga amabanga, ugakora ibitangaza n'ibimenyetso, bikamenyekana ko ari ishengero ryawe. Urakoze Mana, nubihererwe icubahiro. Urakoze kuri ibutsa ishengero ryawe, kumuriro ukwiye kuguma waka, abantu ntibazimye mpwemu no muri iki gihe kibi, no muri iyi myaka y'iherezo. Mpwemu w'Imana ntazime, abantu ntibibagire, abantu boye kwibagira ivyo wabakoreye, abantu boye mwami Imana kumera nka Yeshuruni. Haleluya, ariko abantu bagume mu masezerano. Urakoze mwami Yesu, ngwino ushishikare kubana natwe, udukorera ibitangaza nk'uko wadusezeraniye. Turi imbere yawe mwami, uduhe mwami Imana uri mw'ijuru ya mvura ya mpwemu mu mitima yacu, tukubone mwami, niwe wabisezeranye. Urakoze, iyi minota yose isigaye ibi yawe, impwemu mbi zibohe mw'izina rya Yesu. Igicu kibi cyose ceyuke, ariko dushishikare kubona ubwiza bwawe. Urakoze mwami, kwigushishikara kuduhezagira, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amina. Imana irakoze. N'aya majambo y'Imana bene data tugiye kwibukanya, n'amajambo y'Imana atari kure yayo tumaze kumva, atubwira ngo ntitwibagire. Bene data, Imana ibahezagire cyane, ngo Imana ikurinde igihe kibi cyo kuzazanirwa. Imana idufashe cyane, ikurinde, Imana iturinde igihe kibi cyo kuzazanirwa. Imana idufashe cyane. Uyu Yohana yari yaraje arumva ivya Yesu. Imana idufashe cyane, arigisha ijambo ry'Imana, arigisha ubutumwa bwiza, ariko arigisha rero ijambo ry'Imana, arabarira abantu bose kwihana ibyaha, bahunge uburake buzoza. Arababarira amajambo akomeye, hanyuma rero abemeye akababatiriza. Ijambo ry'Imana atubwira ngo ariko arabatiriza, akabarira abantu ati jewe rero ndababatiriza mu mazi gusa,
ariko inyuma yiwanje hari unarusha ubushobozi. Uyu azobabatiriza si mu mazi, ariko azobabatiriza mu mpwemu no mu muriro. Uyu afise ubushobozi burengeye ubw'iwanje. Ntibinambereye ko nopfundurira n'utugozi tw'inkweto ziwe. Arakomeye, n'umuntu akomeye. Imana idufashe cyane. Aramushingira intahe, aramuvuga neza. Hanyuma rero turabona mu ijambo ry'Imana, araheza Yesu araza kubatirizwa nawe, ariko yari yanamenye neza ko aja kubona ikimenyetso. Mpwemu w'Imana aja kumwururukira ko ameze nk'inuma, bimenyekane ko ari Kristo. Ariko rero noneho igihe cyo kumubatiriza araheza aramenya ko ari wa wundi. Araheza aramera nk'utinye, aravuga ati Yesu sinovyubahuka, vyoba vyiza ni jewe nkwiye kubatirizwa nawe. Yesu aramubarira ati bikunde. Imana idufashe cane. Dushitse ukugororoka rwose, dushitse ibirya vyose vyanditswe tubishitse. Hanyuma aramubatiriza. Kandi koko mu nyuma mpwemu w'Imana aramuza ko kwa kundi ameze nk'inuma. Aravuga ati uyu mwana wanje nkunda. Imana idufashe cane. Imana idufashe. Aramushingira intahe ingene ari mwiza agororotse. Arabwira abantu ko bakwiye kumwubaha, kumwumvira. Ivyo vyose Yohana yarabibonye. Imana idufashe. Ariko ingorane rero, hazi igihe ca Shetane, igihe yari yaravuze ubutumwa bwiza, avuga ubutumwa bwiza mbere kwa Herode, amubarira ibyaha vyiwe, amubarira ivyo yakoze bitari vyo. Kuko rero akiri mw'isi Yohana araheza arapfungwa, ashirwa mu gasho aho ubutumwa bwiza yavuze. Imana idufashe cane. Hanyuma rero Yesu abandanya kuvuga ubutumwa, abandanya gukora ibikorwa bikomeye, abandanya gukiza abagwaye, ibimuga bikamuguruka. Imana idufashe cane, ibipfamatwi bikumva. Hanyuma rero Shetane rero aca rero aragenda kwa Yohana, aramubaza ati gaharya bimwe wahora uvuga harya vyari biki? Ukaja imbere y'abantu ukava ngo hari ubushobozi azohavaza. Haryaga ndubona ko wihenze, harya ndubona ko wisutse. Bamuza muritonda muvyo muvuga. Aramubarira ati none ari hehe? Akaba ari we. Ukaba ugorewe muri aka gasho. Yoba ari we. Ukaba ugorewe muri aka gasho kwa Herode. Naza gukureyo none. Bamuza muritonda muvyo muvuga. Amuja mu matwi. Imana idufashe cane. Aja mu matwi kwa Herode, mu matwi kwa Yohana, amubariye, amufatiye ku vy'amagorwa arimwo. Imana idufashe cane. Akiri muri ayo magorwa, muri ako gasho, Imana itugirire neza. Hacaza igihe cyo kuzazanirwa. Yohana koko ariyumvira, mbega harya birya navuze vyari ivy'ukuri? Ubwo sinihuse kuvuga, haryaga yoba ari we. Ngaja muri aya magorwa agaheza akandeka. Imana idufashe cane. Imana itugirire neza. Aca aratuma abantu rero, arabatuma muri ba bantu biwe, genda mumumbarize utiga none haryaga ni wewe nyene. Imana idufashe cyane. Haryaga ni wewe. Imana itugirire neza. Imana idufashe cyane. Uri wa wundi akwiye kuza. Harya muri wa wundi navuga, canke twiteguwundi. Yoba ari wewe nkaba nkorewe ngaha. Yoba ari wewe nkaba ndi muri aka gasho. Ari we nashinga intahe, ari we navuze, canke twiteguwundi. Imana idufashe cane. Imana itugirire neza. Yesu aca aratuma babigishwa, genda mumubarire ivyo mubonye.
mubarire ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, abora barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hayiguwe ibyanje bitazositaza. Mani dufashe cyane, Mani dufashe cyane. Bene data, turiko turavugana y'amajambo y'Imana, ndumva nkwiye kukubwira ngo Imana igufashe iki gihe kibi turimo. Imana ikurinde kuzazanirwa, ntiwibagire intahe washinze, ntiwibagire ubutumwa bwiza wavuze, ntiwibagire abakubariye ijambo ry'Imana kera, ntiwibagire ngo waba uzazanirwa. Tugeze mu myaka mibi yo kuzazanirwa, ariko ndaguhanura ngo ibya Yesu ntibigusitaze. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Namba byaragoranye kwa Yohana Umubatizi, ndagomba kukwibutsa nshimitse, ndagomba kukwibutsa n'inkomezi, ngubere maso ubugingo bwawe. Iki gihe gutere kuzazanirwa. Imana idufashe cyane, gutere kuzazanirwa. Imana idufashe cyane. Pasiteri umwe yabuze umugore, ntihari Burundi hari Rwanda. Hanyuma rero abuze umugore, biramunanira kwihangana, arazazanirwa. Biramunanira, arazazanirwa. Acayengera mu mwanya wo kumushingura, abandi bavuga amajambo y'Imana bamuhaye umwanya. Ijambo yavuze gusa ngo yavuze ngo Mana urampemukiye pe, urampemukiye. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Mbega ntiyari yazazaniwe, yari yazazaniwe. Imana idufashe cyane, kuko umuntu wese afise iminsi yiwe yo kubaho. Murabyumva mbega? Umuntu wese afise iminsi yiwe yo kubaho, igihe ciwe kigeze Imana ikamujana. Iyo bitabize umwungere wacu ntiyari kugenda, yari kugenda. Reka ntiyari kugenda umwungere wacu, reka ntiyari kugenda umwungere wacu, ntiyari kugenda. Twari kwanka gose, twari kwanka gose. Nahora mbwira Imana niherere, ninacamukeneye Imana, ndacamukeneye. Narakiyabuza ko agenda, oya nishabuza ko agenda. Igihe kimwe aragwara, yaragwariye ino, n'ubu yagwariye ino byari gukomera. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero abantu b'Imana bano basenga uko bagombye, sivyo ndumva ko atabuza abantu ingene basenga. Bagaca basenga bavuga ngo ntaja, ntaja. Bagaca bavuga ngo gupfa bariho. Gupfa bariho mugapanda we. Imana idufashe. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe cyane. Kandi icyo gihe Imana yahise irabyumva nyine rwose. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Ariko umuntu igihe ciwe kiragera, naho wogira gute. Murabyumva mbega? Naho wogira gute, naho wogira gute. None rero uyo mupastora carazazanirwa, caravuga turampemukiye. Imana ntiyari imuhemukiye. Imana yari itwaye umuntu wayo mu gihe cayo. Kuko umuntu wese afise iminsi yiwiwe. Umukunde cyane cyangwa ugire gute, iminsi irahera, kandi heza Imana iramujana. Imana itugirire neza. Ariko acarazazanirwa, aratumutwe. Imana itugirire neza. Bene data, ndagomba mu imyaka tugezemwo, Imana idufashe cyane. Imana ikugirire neza, ikurinde igihe kibi cyo kuzazanirwa.
Imana idufashe cyane kurinda igihe kibi cyo kuzazanirwa. Imana idufashe. Iyo dusomye mu ijambo ry'Imana, hari amajambo y'Imana kumbere ntosoma uyu mwanya kubw'imyanya yo tujana, ariko murazi abantu ba mbere baremwe hariya Adamu na Eva. Imana irabwira Adamu byose ingene bikwiye kuzogenda, irabaha irababwira ibyo bakwiye kuzorya. Imana idufashe cyane, iraheze irababuza ca giti kimenyekanisha iciza n'ikibi cari hagati mw'itongo. Imana irakibabuza irabwira ico nimwakirya ko muzopfa nta kabuza. Imana idufashe cyane. Ariko dusomye mu ijambo ry'Imana, ya nzoka iraza, Eva araheza akora ikosa rikomeye, yemera kuganira n'iyo nzoka. Bene data, Imana ibahezagire. Mwebwe mwese muri hano, umuntu azotega ugutwi iyo nzoka akemera kuganira nayo, azozazanirwa. Nagira ndababwire ko Shetane ari imvuzi y'igitangaza, ni imvuzi yabimenyereye, ni imvuzi ya kera, izi kugorora amajambo, izi guhinyika amajambo, akavuga kaaye mugabo anyegeje kandi kugira ngo umuntu azazanirwe. Mana idufashe. Iyi nzoka rero iramubarira ngo mbega haryaga indiko k'Imana yavuze ngo ntihagire igiti na kimwe, ngo ntimurye ku vyamwa kuri ibi biti vyo mw'iri tongo. Kumbure baravuga ateka Imana ntuyibeshe. Imana yavuze ngo turye vyose kiretse igiti kimwe kiri hagati mw'itongo cyo kumenyekanisha iciza n'ikibi. Nico Imana yatubujije, nico conye, n'ibindi vyose yabiturekuriye. Imana idufashe. Hanyuma rero Shetane kumbura arasubira aramuhendahenda, atari ko Imana yabagiriye nabi, ikabaha ibitagira ikimazi, igakuramwo ca kindi nyaco. Imana ikabahenda, ikabaha ibitagira ikimazi, igaca ifata kimwe nyaco ikaba ari cikuramwo. Ariko Imana yabagiriye nabi, ibima vyose ikaba kirya conyene. Imana idufashe cyane. Kubera ko icyo kiganiro Shetani ahaye Eva akamwemerera ngo aca atangura kuraba ca giti, araba ivyo camye, ngo aravyitegereza, amabona kibereye ijisho, kirabereye kuribwa. Aramuhendahenda, arakira, ararya, ngo acako n'umugabo wiwe nawe nyene aca ararya. Imana idufashe cane. Bamaze kurya, Imana idufashe cane. Ujya murongo wandi muzose mu gice ca 3 c'itanguriro, ujya murongo w'indwi havamwo amaso yabo bombi ngo arihweza, bamenya yuko bagenda menya, badandikanya ibibabi vy'imisukoni, birongera mu ducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo, ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu, aramubaza turi hehe? Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mw'itongo, ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Bene data, Imana ibahezagire. Aba bantu baraheza barazazanirwa kubw'ikiganiro bahaye Shetani. Eva yahaye ikiganiro Shetani, baraganira, aca yakira kuri ca gitara ryako, aca ashira n'umugabo wiwe nawe nyene kumbure kubw'amajambo y'umugore wiwe, araheza buke nawe nyene amukura muri vya bindi basezeranye n'Imana. Arazazanirwa, yakira kuvyamye kuri ca gitara rya. Imana idufashe cane. Bene data, ndagomba mu iminsi nk'iyi umuntu wese Imana imuha ubwenge, amenye ururimi rw'iyi nzoka,
amenye ururimi rwa shetane, amenye intumwa za shetane mu izina rya Yesu. Amenye intumwa za shetane, naho shetane yoca ku ntumwa ku nshuti yiwawe, naho yoca ku mukoresha wiwawe, naho yoca kukurongoye mu bikorwa, mu izina rya Yesu ukwiye kuba maso ukamenya igihe turimwo, mu izina rya Yesu. Ko ari igihe shetane yatoye kugira ngo abantu bazazanirwe bakora ivyo batategerezwa gukora, abantu bagarariza Imana, abantu bacumure ku Mana, mu izina rya Yesu. Abantu bave mu masezerano, mu izina rya Yesu. Abantu bave mu masezerano, abantu kubwo kuzazanirwa bakava kuri ya minsi yabo ya mbere, baramaze kwitegereza uko bameze, basanga ntibacambaye wa mwambaro mwiza bari bambaye mu matangura, bari bambaye muri ya minsi bakironka mpwemu, mu izina rya Yesu. Wasenga mu nkomezi ibihe byo kuzazanirwa bitaraza ngo wicarane n'abari bo bose, mu izina rya Yesu. Wari umuntu mwiza abereye kurabwa, wari umuntu mwiza mu gikorwa c'Imana, wari umuntu mwiza mu ishengero ry'Imana, wari umuntu akayangana, aho wicaye abandi baragomba kuhicara, amasengesho yawe yararyoshe, ariko umaze kuzazanirwa ukambara nk'abandi bose, ugatwenga nk'abandi bose, ugasheza nk'abari bo bose, bwa bwiza bw'Imana bwarakuvuyeko. Imana ikubabarire, Imana ikubabarire, Imana ikubabarire. Warigishijwe na dayimoni, ubugingo bwawe buca burahinduka, none uyu munsi imbere y'Imana usigaye uboneka, ugenda menya. Imana idufashe cane, Imana idufashe cane. Kera ukimeze neza, wumva umuntu ahagurutse mu rurimi rutamenyekana ngo atangure kuvuga tukundi kuhora hagize, ukumva umutima wawe uranezerewe, ukumva umutima wawe urugurutse, uvuga uti ndagomba kumva ico Imana ivuga. Imana itugirire neza. Ariko noneho aho impuzu zikuviriyeko, utinya uvugishwa n'Imana, utinya abantu berekwa, mu izina rya Yesu. Utinya abantu bafise amaso abona. Ya haleluya, haleluya. Kugira ngo ntibabone ibyawe, ntibahishurirwe ibyo mu mutima wawe, ntibahishurirwe ibyo mu mutima wawe. Imana itugirire neza. Hari umuntu narinzi mu myaka kanaka yavugishwa n'Imana, akavugishwa n'Imana, hanyuma rero igihe kibi kiramuzako, haza iminsi yo gusubira inyuma, ariko asubira inyuma arongoye ibikorwa vy'Imana. Maze rero muri iyo minsi kubwo gutinya, kuko yarazi ko impwemu y'Imana ibona, yarazi ko impwemu y'Imana isesa, agaca rero catangura urugamba rwo kurwanya abantu. Vyohava bigaragara, bikagaragazwa n'impwemu y'Imana. Imana idufashe cane. Agaca atangura kuzivya umuntu wese yovugishwa n'Imana. Imana itugirire neza. Niko vyagenze kuri Adamu na Eva, ngo mu kayaga ko kagoroba bahora baronga ibihe vyiza vyo kwihererana n'Imana. Hanyuma rero ngo mugabo ico gihe, kuko ibintu vyabaye nabi muri ako kayaga ko ku mugoroba. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Baca baratinya,
uko tumeze Imana ntiyovugana natwe, ngo baca baragenda barinyegeza, baradandikanya utubabi, barondere ko bose n'abambaye, ariko ntivyasa n'ivy'Imana. Igihe kibi kiziriye co kuzazanirwa, abantu baradendekanya, akavamo naje ndi umukozi w'Imana, naje ndi umukizwa, najewe ndimwo, najewe narakijijwe, mbega ivyo nyagiriza n'ibiki? Imana idufashe cane, Imana idufashe cane, bakagomba gusa kwitwa ko basa n'abakizwa. Imana itugirire neza, haleluya. Ngo Imana abana ingorana hiri, abantu aribo borondeye Imana, ngo bavuga ati twamenje, ngo biruke bati Imana twakoze ibitari vyo, baragenda ngo barinyegeza, nguko abantu muri iyi minsi binyegeza, ariko Imana mu mbabazi zayo akaba arija kubarondera. Niyagize intambuko ija kurondera abantu, Imana ija kubarondera, irahamagara Adamu, 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 uri hehe? Uri hehe? Uri hehe Adamu? Nahora nzukaza kunsanganira, nahora nzukaza kundaba, ntarashika warampamagara, waripfuza ijwi ryanje, waranyotegwa ijwi ryanje, mw'izina rya Yesu. Imana idufashe cane, wari ufise inyota, none inyota yaragiye. Uri hehe? Uri hehe? Uri hehe? Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Abantu bamwe muri mwebwe Imana iri kwirababaza ngo muri hehe? Uri hehe? Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Imana iri kwirakubaza iyuri, uri hehe mu minsi ngiyi? Imana itugirire neza, Imana iri kwirakubaza iyuri, waroye hehe? Waroye hehe? Waroye hehe? Uri hehe mu minsi nkiyi? Imana idufashe cane, Imana iri kwirakubaza iyo waroye. Imana itugirire neza. Warazazaniwe uca urya ivyo utategerezwa kurya, warazazaniwe uca unywa ivyo utategerezwa kunywa, warazazaniwe uca wicarana na mutategerezwa kwicarana. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, uca wicarana nabo, baca barakwanduza ingeso zabo. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana idufashe. None uyu munsi Imana irakubaza ngo uri hehe? Uri hehe? Uri hehe? Uri hehe mwene data? Uri hehe? Hari ijwi ry'Imana ikorera kubaza uri hehe? Winyegeje mu biki? Winyegeje mu biki? Winyegeje mu biki? Vyatewe niki? Ko twahora tugorobezanya, ko twahora tumarana ijoro, ko twahora tuzindukana, ko ambarira nanje nkakubarira, ko ntega amatwi nkakubarira, ko nagukoresha ibikomeye, ko hari ivyizigiro vy'iminsi iri imbere. Uri hehe? Uri hehe? Ko nagukunda bikomeye, wazimiriye hehe? Wazimiriye hehe? Wazimiriye hehe? Wazimiriye hehe? Ko wari waratanguye neza, ko narinda gufise kw'ivyizigiro, wazimiriye, wazimiriye. Haleluya. Hari ijwi ririko rirakubaza, wazangazangiye mu biki? Wazimiriye mu biki? Wazazaniwe gute? Wigishijwe nande? Wahinduwe niki?
Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Imana idufashe cyane, ngo numvise ijwi ryawe ndatinya ndisha, ndatinya ndisha, ndatinya numvise ijwi ryawe, kuko ryogaragaza ibyo mu mutima wanje, kuko byokwerekana ibyo mu mutima wanje, nogaragara uko ndi. Imana idufashe cyane, Imana irazi byose, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, ngo ndatinya ndisha. Imana idufashe, Imana irazi kumenya byose, Imana idufashe cyane. Wanditse mw'Izaburi ya gice ca 44 ujya murongo wa 20, Imana itugirire neza. Haravuga ngo namba twaribaga izina ry'Imana yacu, cange tukaya amaboko imbere y'iyindi mana, mbega Imana ntizobisuzuma, kuko izi amabanga yo mu mutima. Namba twaribaga izina ry'Imana yacu, cange tukaya amaboko imbere y'iyindi mana, mbega Imana ntizobisuzuma, kuko izi amabanga yo mu mutima. Imana idufashe cyane. Namba twarazazaniwe tukava muri cya kibanza cya mbere, tukaya amaboko imbere y'iyindi mana, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Imana izobisuzuma, iraza amabanga yo mu mutima. Imana idufashe cyane, haleluya. Iraza amabanga yo mu mutima, iraza amabanga yo mu mutima, iraza amabanga yo mu mutima, iraza amabanga yo mu mutima. Ibyawe byose Imana irabizi. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Iraza amabanga yo mu mutima. Iyo umuntu azazaniwe akemeye ijwi rya shetane, agaca akora ibitabereye Imana, acagarariza Imana, akaba mu rusengero umugabo yaragararije Imana. Turatunze abantu bari mu rusengero baragararije Imana, turatunze abantu bari mu baririmbyi baragararije Imana, turatunze abantu dusangira ku ruhimbi baragararije Imana, turatunze abantu bari mu myanya y'ibikorwa bikuru bikuru baragararije Imana. Mbega ndakubaze, wibaza ko Imana itazi amabanga yo mu mutima? Imana iraza amabanga yo mu mutima, Imana iraza amabanga yo mu mutima, Imana iraza amabanga yo mu mutima, 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 iraza amabanga yo mu mutima. Imana izobisuzuma, Imana idufashe cyane, haleluya. Imana izobisuzuma. Iri kubaza ngo waroye hehe, waroye hehe, waroye hehe, waroye hehe, uri hehe, uri hehe, uri hehe, waroye hehe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ngo numvise ijwi ryawe mwitongo, ndatinya ndinyegeza, kuko ndi gusa. Mwene data, icombo uyu munsi umaze guhishurirwa ukomeze, ugatakambira Imana iki gihe bigishoboka. Imana idufashe cyane,
ko bigishoboka Imana ikongera ikakwambika. Imana itugirire neza. Rero mu Itanguriro 16 twobona ingene Aburahamu nawe byamushikiye nawe nyene arazazanirwa. Imana idufashe cane. Itanguriro hajya 16. Imana itugirire neza. Imana idufashe cane. 16 tujya murongo wa mbere avuga ngo Aburahamu na Sarayi barondera ibyara kuri Hagari. Sarayi mukaburamu ntiyari yaravyaye kandi yari afise inshoreke umunyegiputa yitwa Hagari. Sarayi abarira Aburahamu ati raba Uhoraho yanyimye ivyara, enda vyara ku nshoreke yanje, kumbure nzorongera akana kuri we. Nuko Aburahamu yumvira Sarayi. Aburahamu amaze imyaka 10 mu gihugu c'i Kanani. Sarayi umugore wiwe yabira Hagari umunyegiputakazi inshoreke yiwe, amuha Aburahamu umugabo wiwe. Nuko ararira Hagari asama inda, maze abonye ko asamye inda bimutera gukengera inabuja. Sarayi abarira Aburahamu ataka agakengegwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe, ko nashizeho inshoreke yanje mu gikiriza cawe, maze ibonye ko ifise inda ica irankengera. Uhoraho naducira urubanza twe nawe. Aburahamu yishura Sarayi ateka inshoreke yawe ni wewe uyigabuka yiganza, numugire uko ugomba kose. Nuko Sarayi amukoresha agatuzo, araruha aramuhunga. Imana idufashe cane. Ndiko navuga kwaka kandi gasho uyu muryango wari urimwo. Imana idufashe. Ibohero Yohana yarimwo. Iwawe rishobora kuba ingwara, iwawe rishobora kuba ubukene, iwawe rishobora kuba uyundi mwitwariko kanaka kandi gakekera akandi gakenge cyangwa gacokoro bikabaho. Uyu nawe ibohero yararimwo, ryabaye ibohero ryo kutanyaruka kuronka umwana. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero muri iri bohero yararimwo, Imana idufashe cyane. Yumva rimubereye ibohero rikomeye. Haraho iryo bohero riza, bene data, Imana ntiyankana, ariko mwisi harabaho amageragezwa. Harabaho amageragezwa, ariko byose tubirekera Imana, turaba Imana. Imana idufashe cyane. Hanyuma muri iri bohero ryo guteba kuronka umwana, hari ibintu bigorana. Imana idufashe cyane. Ndazi umuryango umwe w'abantu bakorera Imana bararimbana mu ikorare, ariko rero ivyo kuvyara birabanza biragorana, birabanza birateba. Bitevye rero jewe rero nkumva umutwaro wabo, abo bantu bararirimbana. Hanyuma rero umugabo w'umugore nkamabona twenga, ariko aratwenga. Rero uyo mugore kimwe rero nkamubaza nteko Imana guheza igihe warahiriwe kweri, Imana yaraguhaye umunezero wa muri kuratwenga ukarengana n'amageragezwa ufise. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero uyo mugore acarambarira rero, kuko ndiko navuga ka iki gihe cyo kuzazanirwa ingene kigoye. Acarambara ati hajya ubonye ndiko ndatwenga, ati mbanarize, ati nihanaguye, ati nkarira cyane, ati hanyuma rero ngaca nihanagura, ati nihanaguye rero, ati ntajya ubona ndiko ndatwenga. Amajambo yake yarambwiye amagorwa yaratewe n'umugabo wiwe. Mbega muranyumva? Muri ico gihe cyo kuzazanirwa yaramukorera ikibi mwibanga ry'iwabo. Hanyuma rero kamukorera ikibi akarira, hanyuma kiyanagore bakaca bazanana mwikorane. Muravyumva? Imana idufashe cyane. Bakaca bazanana mwikorane. Imana itugirire neza. Hanyuma rero muri ico gihe muri ayo magorwa, uyo mugore akaba umugore akerebutse, agasabira n'akazi umugabo akaronka akazi,
mugabo akama muteye amagorwa, ariko nta muntu yabimenya. Ivyo yarabimbwiye ico gihe naragira ubuntanyizi igihe bwawe n'umukozi w'Imana, ariko aramarira uyo muntu. Hanyuma muri ayo mageragezwa, igihe kimwe umugabo araja gukorera ahantu mu gihugu hagati, hanyuma agacaza rero akaza muhira nguko agomvye. Hanyuma rero hageze gusubira ku kazi, agacagira ati rero mfasoni, abo bana bakisura ririmbana, muranyumva mu gihe twaravuga igihe cyo kuzazanirwa ingene ibintu bishobora guhinduka. Agacagira ati rero mfasoni, ndagira ndagusigarane irasiyo. Agaca musigarana 2,000. Ati nizorya iminsi yose ntazobandi ngaho owe. Agaca mu 2,000. Wa mugore agasubira karira. Imana idufashe cyane. Agaca mubaza ati none gamushinga ntahe, ayaba nari mfise umwana wawe niko ari kumpa yanyura kunsigira yanyene. Ngo yawe ufise umwana wanje hoho, ngo nizo nambaye nazikura nkazigurisha. Imana idufashe cyane. Kigasubira ko ikindi gikomeye cyane. Imana idufashe. Muri iyo minsi rero acavuga ati ahubwo rero ngenda kwereke ndagukomesha. Imana idufashe cyane. Ati ngira ndakwirukane, ndakukure mu gisagara, ndakujane hariya mu gihugu hagati. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Niwo kwiyumvira ko hari umuntu yoshobora gukora ibyaha nk'ivyo, ariko ko yashikiwe n'igihe kibi cyo kuzazanirwa, akaba umupagane mubi. Ndakujane mu gihugu hagati uje kugoregwayo. Caraheza aramujanayo, aheza arihangana. Munyibate si ivyo vyonyene, ahubwo nganje kuvyara ku wundi muntu. Imana idufashe cyane. Mu rugo rukurikirane rw'amagorwa, aragenda urumva abanyabyaha ntiyobabura, acaragenda aronka iyo yakora ibyaha. Hanyuma wa wundi wakoze kwizera bakoranye ibyaha aragira inda, ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, sindakwezi gushaka kwa kangahe. Mugabo hariya bigeze kure mu kwezi ngira nko kwa 8 sindabizi, wa mugore nawe acarasamida. Imana idufashe cyane. Acarasamida aho hari mu mwaka, nibaza ko ari mwaka ugira 10. Hari mwaka ugira 10, acarasamida, acarabyara umwana wa mbere, arabyara wa kabiri, arabyara n'uwa gatatu, arabyara n'uwa kane, arabandanya. Imana idufashe cyane. Ariko yari yamuteye amageragezo. Kubera iki? Igihe kibi cyo kuzazanirwa. Imana idufashe cyane. Nagomba bene data mwese, mu gihe cy'igeragezwa urimwo, mu gihe cy'ibohero urimwo, ugumukijijwe neza. Iby'Imana ni iby'Imana. Ijambo ry'Imana Yesu yavuze ngo hahigwa uwivyanje bitazotsitaza. Binyarutse ni vyiza, binatevye naho nyene ntibigutsitaze. Bitevye ntibigutsitaze. Ivy'Imana yavuze ubirindire wihanganye. Hahigwa uwivyanje bitazositaza, niko Yesu yavuze. Imana idufashe cyane. Imana yaheza iramugirira neza. Aburahamu nawe kumbure umugore wiwe aratewe aramubarira ati bamwizera mushiremo n'ubwenge. Muravyumva? Bamukizwa mushiremo n'ubwenge. Hehe wabonye umugore angana na jewe w'imyaka 80, wamubonye hehe habyara? Imana bamuza murashiramo n'ubwenge. Bamwizera mushiremo n'ubwenge. Kumba aramubarira mwumvisha. Erega Aburahamu acarazazanirwa. Yacaremera yancoreke. Baca baragenda bararyamana. Imana idufashe cyane. Ikibabaje mu nyuma rero amaze kugira inda canke n'ibiki, amagorwa yose asubira kuyatakurira Aburahamu. Akagakengera nkengereye. Icari kizokwiga kikorohereza. Nukuri nuzova ngo ni wabimba akagakengera nkengereye
kazoja ku mutwe wawe wavyemerera iki wavyemerera iki nawe ndabikubari Imana idufashe cyane ntiwagira ubwenge wavyemerera iki ntiwari ufise ubwenge harya ntiwari ubitse urabona ingana nkengereye bizoja ku mutwe wawe icyaha ntikizokwiga kiguha amahoro ndakubwiza ukuri ugomba utwenge mu bantu ndakurahiye icyaha kitihanywa ntikizokwiga kiguha amahoro nukuri yo nikizokwigera kiguha amahoro ugomba ugire uzotwenga mu bandi ariko imyanya y'umwijima irahari Imana idufashe cyane Imana itugirire neza Imana idufashe cyane hanyuma rero n'uyu munsi abisirayeli bacafise ayo magorwa y'uwo mwana yavutse mu buryo bubi murabyumva mbega n'iyi saha igihe wamenga yopfa ntivyakuze Imana reka uyu azopfa ashinze amahema azosita bene wabo naho mwogira gute uye no mu Faransa bati ukuntu bagwira abo bantu na hehe barabahanze ariko babagira gute Imana yaravuze ko bazoshinga amahema bazogomba abo bisirayeli bazobagwanya mu bazoguma bacumita ntibazobahetse Imana idufashe cyane kubera icyo gihe kibi cyo kuzazanirwa ivyo shetani azoguhenda ukinjiramwo bizogucumita imyaka myinshi Imana ikurinde iki gihe kibi cyo kuzazanirwa bene data Imana ibafashe imyaka yo kuzazanirwa yaraje harabonetse abitwa abakozi b'Imana bakwegera abantu mu buyobe gushika no mu busambanyi mbega muranyumva nabariya abandi aho ndiko ndavuga ijambo ry'Imana umuntu akaza akiyituba impwemu wagacaza mu rugo rw'umuntu kanaka cyangwa abwira umupfasoni kanaka ngo Imana yanyeretse kuvisa impwemu mbi y'ubusambanyi Imana idufashe cyane ngo mbere wamanize yumvira ibi nibi mugabo akaba yamayeri yuyike ryajwi rya shetani mu nyuma rero ngo acaramubarira ngo Imana yambwiye ngo kugera mu kiriyo mpwemu mbi ngo ukwiye kuzoryamana n'umuntu yuzuye mpwemu yera Imana idufashe cyane yariko araca inzira yiwiwe yuko yokora ibyaha mugabo wa muntu akenge karaheza karagaruka bene data utazoba amaso muri iyi myaka agiye kubona ibintu bikomeye Imana idufashe cyane numvise uwundi nawe ngo yagiye abwira umukozi w'Imana aramubarira yari afise ikibazo cyo kwibaruka bitewe urabona bataje kwa muganga hanyuma bayisuzumye yagiye kwa muganga aratewe aramenya ko umugabo wiwe ari we yoba afise ikibazo wewe wawundi raja gusengerwa tusengera Imana impe gukomera ngo mugakiza ngo mu buntu bw'Imana wawundi yitwa umukozi w'Imana ngo aca mubarira ngo ivyo none biragoye ngo wamutwara twaye ngo byo ntibigoye ngo ucurondera umukozi w'Imana w'ibanga agaca kuvyarira ngo none nturi mu rugo ngo kuri mu rugo uyo mwana azokwitwa uwo mugabo Imana idufashe cyane Imana itugirire neza bene data ndiko ndavugira ijambo ry'Imana ngo Imana ibarinde igihe kibi cyo kuzazanirwa bene data tugeze mu myaka mibi mu myaka y'iherezo iri shengero ry'Imana ndiko ndavuga mu ijambo ry'Imana ndirikwiye kuzozimira mbega muranyumva twarahiriwe twararonse abakozi b'Imana beza imyaka twamaze ikiremba twararonse abungere beza buzuye mpwemu yera bakunze Imana bakunda igikorwa c'Imana bagihebera amagara bariheba batwereka kugororoka
Imana idufashe bavuga ijambo ry'Imana ry'ukuri kugeza ku iherezo. Ntibakunze amagara yabo, ntibakunze ibyabo, baremera amagorwa, bararangije urugendo, baragiye mu ijuru. Ishengero ry'Imana uyu munsi twe n'abo bakozi b'Imana twararisigayemwo ngo tuvuge ijambo ry'Imana ry'ukuri. Nico gituma ntituzi umunsi nzamba izovugira. Ishobora kuvuga ejo, ishobora kuvuga hirya y'ejo. Twebwe uyu munsi tuko turabandanya ca gikorwa. Igihe c'Imana bajya abakozi b'Imana baruhiye, n'ababandi bose b'inyuma y'ikibira, n'ababandi bose babaye no mu mugamba, n'ababaye. Turagomba kwira ishengero ry'Imana bazoribona mw'ijuru ritazazaniwe, ritatewe ingorane n'ibihe, ritigishijwe n'inyererezi, ritahinduwe n'abavuga ibitari byo, ariko rikaguma mu kuri kw'ijambo ry'Imana, rikazoshika mw'ijuru amahoro. Ndagomba, nifuza, ndasenga ngo Imana ibarinde iki gihe cyo kuzazanirwa. Imana idufashe cyane, Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane, Imana ibarinde bene data, Imana irinde ishengero, irinde umuntu wese iki gihe cyo kuzazanirwa. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana ikurinde iki gihe kibi cyo kuzazanirwa, ugume mu kugororoka imbere y'Imana. Imana ibahezagire cyane. Nosoma hariya mu Bami ba mbere igice ca 13 ariko imyanya yo tujana murahazi. Muzosoma ku muvugishwa yavugishijwe ku icaniro c'Ibeteri, yaravugishijwe n'Imana, akoreshwa ibikorwa bikomeye, ariko araheza aribagira. Yari yavugishwa akoreshwa ibikorwa bikomeye imbere y'umwami. Sinsigiye gusoma amajambo y'Imana kwibukanye murayazi, ariko yavugishijwe, avugishwa ibintu bikomeye. Imana ibana nawe n'imbere y'umwami. Umwami ntiyari yiteze umuntu yavugishwa ibintu bikomeye nk'ivyo, aja kumutunga ukuboko ngo bamufate, kwa kuboko guca kuraherayo. Imana itugirire neza, kwa kuboko guca guherayo kuranyunyuka. Araheza aramenya yuko abantu b'Imana atarabo gukinisha mw'izina rya Yesu. Araheza rero mu nyuma aramubarira ati, nsengera ukuboko kwanje gusubire kugaruke. Imana idufashe cyane, kwa kuboko kuraheza kurasubira kuragaruka. Aramenya ko ari umuntu w'Imana, amubarira ngo agenda mu zimane, ariko aravyanga ko Imana yari yabimubujije. Maze inkuru rero ikishikira uwundi mukozi w'Imana yarushe. Umukozi w'Imana yarushe, yari yararushe, ava mu vy'Imana vya mbere, aca yifatanya n'ibitari vyo, aca yemeranya n'abataribo, aca yinjira yifatanya, yinjira muri systeme y'ico gihe, arifatanya n'ibitari vyo. Ivyo abarondera ibigirwamana n'abasenga ibitari vyo ararekerana. Amena. Amaze kurekerana, Imana iramureka. Imana ica yitumira, irafise abandi bakozi. Bene data, nagira ndababarire, ntimuze mutangare. Imyaka hariho abantu bazazaniwe, bavuye muri ya ntumbero ya mbere. Nukuri Imana yaretse. Muranyumva neza? Abo rero impanuro zabo ni impanuro zitarizo. Abo ntibatinya kubesha, ntibatinya kubesha kugira ngo bakingire inyungu zabo, ntibatinya kubesha ngo bakize amagara yabo. Imana itugirire neza, kuko barazazaniwe, barigishijwe na ya nzoka. Niho rero hajuyo yahora avugishwa n'Imana, aca yumva ababajwe nuko hakiriho abantu bakivugishwa bukuri, abazwa nuko hakiriho abakozi b'Imana bukuri. Aravuga ati, haracariho abantu bavugishwa. Abahungu biwe baramubarira
bati hari umuntu yavuye i Buyuda n'igitangaza ivyo yavugishijwe ivyo yakoreshejwe si ibintu bisanzwe Shatani atebasa n'abariko baramubarira bati naho waguye naho wananiwe ab'Imana baracari. Haleluya, Imana idufashe cyane, atab'Imana baracariho. Hari umuntu yavuye i Buyuda w'igitangaza, ibintu yavugishijwe n'ivyo yakoreshejwe n'igitangaza. Wa wundi aca yumva ishari ati shirira mpereza indogoba ndakwereke, shirira ko ndakwereke. Aciye hehe bene data, Imana ibahezagire. Hari impwembi ziko zirabarondera ngo ntihagisigaye umuriro, ntihakiriko haraka umuriro wa mpwemu, nihe bakivuga ubutumwa bw'ukuri, nihe batagomba kwifatanya n'ibitari byo, ni bande bakigororotse. Haleluya. Ariko mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana ririko rirakubwira ngo Yesu ni wa wundi, gumana na Yesu wa wundi, ntiyahindutse aracari urya nyene, ivyo yavuze ni ivy'ukuri. Haleluya. Bizoguma ari ivy'ukuri kugeza kw'iherezo. Guma muri bwa butumwa bwiza wigishijwe, guma muri ka karorero keza, reka gusa n'abandi bantu bose mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Hari abagiye kukwambika ukundi, hari abagiye kugusiga ukundi, hari abagiye kuguhindura, hari abagiye kukugira umusirimu, ariko nagira ndakubarire guma muri bya byanditswe vyera mw'izina rya Yesu. Imana idufashe cyane, guma muri bwa butumwa bwa mbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Haracari abavuga ukuri naho imvuga ihindutse, haracari abavuga ukuri. Shengero ry'Imana nimuzazanigwe, haracari abavuga ukuri mw'izina rya Yesu, haracari abavuga ukuri mw'izina rya Yesu, haracari abavuga ukuri bakibabwira kuguma mu kwera, kuguma mu kugororoka, kuguma mu vyo Yesu yigishije. Haracari abavuga ukuri bakibuza abantu ubusambanyi mw'izina rya Yesu, bakibwira abantu kuramukanya neza, kwambara neza mw'izina rya Yesu. Haracari abavuga ukuri bakibwira ishengero ry'Imana mw'izina rya Yesu, gusengera muri mpwemu, kuririmba nk'abakijijwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Haleluya. Turacabwira ishengero ry'Imana kutazazanirwa n'iki gihe. Yesu ni wa wundi, Yesu ni wa wundi. Uko yarejo n'uyu munsi niko ari, niko azohora ibihe bitazoshira. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire cyane. Uwavugisha Pasiteri Banimbaga Zakariya niwe akiriko aravuga uyu munsi. Imana idufashe cyane, niko ariko akivuga uyu munsi, niwe akibwira ishengero ry'Imana uyu munsi kuguma mu buntu bw'Imana, niwe akivuga uyu munsi. Imana ibahezagire bene data. Nimuzazanirwe n'iki gihe, nimuzazanirwe n'iki gihe, nimuzazanirwe n'iki gihe.
ntimuzazanirwe n'iki gihe, ntimuzazanirwe n'iki gihe, mugume mu kugororoka bene data. Imana ibahezagire cyane, mugume mu kugororoka. Uyu muvugishwa acahura n'inzigo y'umuvugishwa yaguye, y'umuvugishwa yarushe, niwe yaja mutega imitego kugeza mukure mu buntu bw'Imana. Ntabwo ikirazira mutabagura, abantu baca baza kumuririra amena n'akantu kameze nk'agakekezo. Ewe muntu w'Imana, ewe muntu w'Imana, ntiyashika mu mva y'abasekuruza. Imana idufashe cyane, nobabazwa nawe hamwe wohereza mu kuzazanirwa ukamera nk'abandi bantu bose, ariko ndagomba ngo Imana izogwe kurangiza amahoro. Ntuzomere nk'uyu muvugisha amajambo y'Imana muzayasoma sinasomye kubera imyanya. Yesu abahezagire cyane, Yesu abahezagire cyane. Ibihurimwo ntibigutere kuzazanirwa. Reka ndangirize ngaha muri Yona, Imana ibagirire neza. Reka ndangirize ngaha muri Yona, Imana idufashe cyane. Kiya gice ca mbere ca Yona, turasoma amajambo y'Imana. Imana idufashe kamere ku murongo wa mbere n'urupapuro rw'amajana 998, ariko ngomba mu mirongo mikeya dusenga. Yona yatumwa Ninewe, yanse kujayo amigwa n'urufi. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yona mwene Amitayi, riramubwira riti, va hasi uje Ninewe, ca gisagara kinini ukiburire, kuko ibyaha byabaho baterera mu kiyaga, ibintu byari mu bwato ngo baburemurure. Ariko Yona we yari yamanutse mu gafuruka ko mu bwato gaherepfo, yigaramiye yisinziririye. Nuko umukuru w'ubwato aja haramaze ati, wabaye utega wagikaza ati, rowe vyuka wambaza Imana yawe, kumbura Imana yo dusubiza ku mutima ntidupfe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Sinabonanye mwayo majambo murayazi. Cyari gatoya imbere haravuga ngo bose baravugana bati, nimuze dufinde tumenye utumye duterwa ibyago ari we. Nuko barafinda, ubufindo bwerekana Yona. Baca baramubaza bati, enda utubarire utumye duterwa ibyago, ukora igikorwa ki? Uruwa hehe? Uruwa mu kihe gihugu? Uri ubwoko ki? Arabisha ati, ndi Umuheburayo nubaha Imana, Imana nyene ijuru yaremye ikiyaga n'umusozi. Imana idufashe cyane. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza ati, ivyo ukoze ibi ni biki? Kuko abo bantu bari bamenye ko ahunze Uhoraho, kuko yari yabibabwiye. Baramubaza bati, tukugire dute ngo ikiyaga kitureke kibagahwekere? Kuko ikiyaga ciyongeranya gusuriranya. Arababwira ati, nimunterure munte mu kiyaga, niho ikiyaga cobabera agahwekere. Kuko nzi yuko igihuhuta c'inkomezi kibahora jewe. N'ayandi majambo. Imana ibahezagire cyane, Imana ibahezagire. Ngomba kurangiriza kuri uyu Yona. Nawe Imana iraheza iramutuma, ariko nawe nyene araheza arazazanirwa, abitewe kumbure n'inziga afitiye aba bantu b'Ninewe. Nawe nyene araheza arazazanirwa, yanka ivyo Imana yamutumye, ngo acaragenda arahunga. Imana idufashe. Ariko ngo muri ubwo bwato ahungiyeyo, Imana idufashe cyane. Yagiyeyo yiyita umuntu w'Imana. Umuntu ashobora kuguma yiyita umuntu w'Imana, ariko yaragararije Imana. Imana idufashe cyane. Umuntu arashobora kuguma yiyita umuntu w'Imana, akaguma aririmba, akaguma asangira, akaguma asangiza, ariko yaragararije Imana. Ariko Imana izobisuzuma. Imana idufashe cyane. Imana rero gwicituma umuyaga uraheza urumvira Imana, ariko Yona yitwa umukozi wayo atayumviye. Umuyaga ucura yumvira Imana,
uturagenda uratera akajagari, atera ingorane muri ico kiyaga. Ubwato buca bugomba kumeneka. Bene data, ijambo ry'Imana yavuga ngo hajya ngo urabikora nkihorera, mugaca bibwira ngo ndahwanye nawe gose. Yo ndagenda kwibutse Imana ikikwihanganiye, uvuga iti izi n'imbabazi z'Imana kuri jewe, ariko ndakwiye kwihana. Iyi Mana yatumye umuyaga kwa Yona irashobora kuwutuma n'uyu munsi wawe. Imana idufashe cyane, irashobora kuwutuma n'uyu munsi ukamukwegera. Imana idufashe cyane, ngo n'ubwato bugomba kumeneka. Imana itugirire neza. Ndagomba mwene data, ntupfe gukora ibyo abantu bakubariye, ntiwibagire Imana ngo wisuke mu byo ari byo byose, ibintu byoshobora kukubera nabi. Ubugararije uve mu mutima wawe. Imana igufashe cyane. Ishituma umuyaga. Imana itugirire neza. Hari aho umuntu yiyumva inkomezi, akigira ibyo agonze, akibaza ngo Imana ntihari. Imana irahari. Imana irahari. Imana irahari. Ishituma umuyaga. Ucuraza urakora ikiko giteye ubwoba, abantu bose baja mu gatengo. Ikibabaje ngo Yona yari yiryamiye, ngo yigaramiye hariya mu gafuruka. Abanyabyaha barate baraza baramubaza ati, wa mugabo wagikazatiro we, urinde uriki? Urinde wigaramiye ngaho wagikazatiro n'aya magorwa turimwo? Ahandi wose kukambaza Imana yawe tukaraba ko twokira. Imana idufashe cyane. Ishombe kigeka gutera ubwoba ukavyuka ukambaza Imana. Reka gupfa kurekerana n'ibi bintu bene data. Hari ibintu abantu bakora bikazoba kwegera, bigahumira nabo bari kumwe. Mbega muranyumva? Reka kwiryamira vyuko usenga Imana, muze twambaza Imana. Mbega muranyumva neza? Hari ibyo abantu bakora bagakwega uburake bw'Imana, bagakwega umuyaga uteye ubwoba, bagakwega akaga. Ingo tureke gupfa kwirabira, muvyuke twambaza Imana. Reka kwiryamira, reka kwigaramira, reka gupfa kwirabisha amaso. Ibi vy'iki gihe cyo kuzazanirwa biriko birinjiza ubuyobe mw'ishengero. Reka kwiryamira, vyuka wambaza Imana. Ya Imana itugirire neza. Vyuka twambaza Imana. Imana idufashe cyane. Vyuka wambaza Imana, vyuka wambaza Imana. Vyuka reka kwigaramira, twambaza Imana. Imana itugirire neza. Ubwato bwarabuze amahoro bitewe n'uyu muntu yazazani bakagarariza Imana. Ingo twambaza Imana, ntitugire ubuhombe mw'uru rugendo. Imana idufashe cyane, muze twambaza Imana. Imana ibagirire neza. Urugendo turubandanya amahoro, tururangiza amahoro. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Ntimurekerane. Hamwe tworekerana ishengero ryozimira, hamwe tworekerana ishengero ryoja mu buyobe, hamwe tworekerana kumbure n'akaga k'Imana ko hava kaza. Imana itugirire neza. Ngwino twambaza Imana, twambaza Imana, kugira ngo no muri iki gihe kibi Shetani azanye cyo kuzazanirwa, ishengero ry'Imana rigume mu kuri. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire cyane. Narose y'amajambo y'Imana bene data.
ngo Imana ikurinde iki gihe cyo kuzazanirwa cyashitse no ku bindi bihangange, no muri iyi myaka kizoshika no kubo twita ibihangange. Umuntu avuga imvugo tutokwibajije, umuntu yerekana ivyo tutomwibajijemwo, ariko ishengero ry'Imana, ndahanura ishengero ry'Imana, mugume mu kwera, mugume mu ijambo ry'Imana. Imana ikurinde kuvuga nabi, Imana ikurinde inzigo, Imana ikurinde urwanko, Imana ikurinde kwinjira mu buyobe, Imana ikurinde Imana idufashe cyane, Imana ikurinde kwinjira mu buhumbu, mu izina rya Yesu. Mugume mu kugororoka, Imana ibahezagire cyane. Naho uzobona umuntu yari yaravuze ibikomeye agahindukira akavuga iyindi mvugo, uzomenye ngo si Yesu ariko arabivuga. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nahinduka akaza akavuga ukundi, ijambo ry'Imana ryavuze ngo arakavumwa. Imana idufashe ntazoba ari wa wundi. Umuntu wese azozimiza ishengero ry'Imana. Imana iguhezagire. Shetani azoza mu buryo bwiyorobetse, ariko ntihagire umuntu yozazanirwa. Imana ibahezagire. Intahe mwashinze kuva ku ntango muze mushitse ku iherezo. Imana ibahezagire, aribwo butumwa muvuga. Imana ibahezagire cyane. Ugumye kagakiza wavuze, kagakiza wamanye kuva mu matangura. Imana ibahezagire cyane. Harimo utunimero tumwe tw'indirimbo y'amajana 333. Reka tuturirimbe duce tuturangiriza ko. Imana ibahezagire cyane. Ndagomba ko no muri iki gihe cy'iherezo tuguma muri ya ntumbero ya mbere, muri bwa butumwa twakiriye. Imana ibahezagire cyane. Imana ibagirire neza. Amajana 333 harimo inimero zimwe. Imana ibahezagire cyane. Ujya iyi nimero ya gatatu, hari ijambo dusoma mu gitabo cera c'Imana, mutumbereye sumukiza, nimukamuha ruruke. 5 nuko bagenzi dukunda, twabonanye wa musaraba, muri iki gihe tumaranye, genda n'Imana bagenzi, mwijuru hari ngabire nyinshi cyane zabayobotse, mwumire ku gakiza kanyu mwahawe mu matangura y'amahoro yo mwijuru, atwuzuremwo twebwe twese, kumbura ishengero ry'Imana rikiri imiti mibiri, twihanuga rariti ubw'abatubahoraho, tumenye yuko twebwe twese tuzoshigwa imbere yiwe, kumbure Yesu yozubu agasanga tutiteguye, akatugerera ingero mbi
Yesu abahezagire cyane, Imana ibahezagire bene data. Twumire ku gakiza twahawe hariya mu matangura. Imana idufashe, muri twebwe ntihabemo imitima ibiri, muri twebwe ntihabemo ubugarariji bw'abatubaha Uhoraho, kuko twese tuzoshigwa imbere y'intebe y'imanza y'Uhoraho. Imana ibahezagire cane, ntihagire ikintu co gutera kuzazanirwa muri iyi minsi, naho yoba ibitwa impwemu y'Imana, naho yoba uwitwa umurongozi akomeye, naho yoza akigisha ari mu bushobozi bumeze gute, ntibuzogutera guhindura ivyo wemeye, ivyo wizeye. Haracariho abantu b'Imana bazima bakivuga ukuri, haracariho abumiye ku vyo basezeranye n'Umwami. Imana ibahezagire cane, abo baracavuga ukuri kugeza kw'iherezo. Imana ibahezagire cane, mwirinde, mwambaza Imana kugira ngo umuntu wese Imana imurenganye iki gihe, na Imana igufashe. Sinzi igeragezwa urimwo, sinzi ibohera urimwo, sinzi iryo ari ryo, ariko iryo ari ryo ryose Yesu aracari wa wundi. Imana igufashe cane. Sinzi ibikuremere, sinzi abariko barakwigisha iyi minsi, ariko naho biruko Yesu aracari wa wundi. Imana ibahezagire cane, mugume mu buntu bw'Imana kugeza kw'iherezo. Umuntu wese akoze mu gusenga Imana, Imana imuhezagire, iduhe kurengana iki gihe amahoro. N'aya majambo y'Imana Imana yampaye mwese muyumvise, Imana ibahezagire cane, Imana ibahezagire cane. Turabaye kazi imbere y'Imana tubasengere. Uyu muntu wese yumva ico yobarira Imana, kaze mu maraso ya Yesu. Imana ibagirire neza.